Nitwa Anita Niyibituronsa, nkaba naserukiye indemesha z'imikangara zo muri Cathedrale Regina Mundi. Dusanzwe dufise umugwi w'imikangara y'Imana ngaha kuri Cathedrale Regina Mundi. Intumbero y'imikangara y'Imana naho nukumenyesha ijambo, n'abana bamenyesha ijambo ry'Imana abandi bana. Twebwe rero twahora tubikora duciye mu nyigisho duha abo bana, ariko mu nyuma twaramenye ko hariho abana bo muri Mukama amenyekana bo muri Paroisse Saint Jean Baptiste. Turaheza turunga ubucuti, bari bamaze iminsi baza kutwigisha. Uno musi rero wari umunsi w'uko abana bo muri Cathedrale Regina Mundi bereka abavyeyi babo, eka mbere n'abo bana bo muri Paroisse Saint Jean Baptiste bakabereka ivyo bari bamaze iminsi biga. Ivyo navyo ni kumenyesha ijambo ry'Imana biciye mu dukino. No musi rero nico gituma mubona hari abana benshi ugereranije n'abahora bazi. N'abana bo muri Mukama amenyekana bo muri Paroisse Saint Jean Baptiste hamwe n'abana b'imikangara y'Imana bo muri Cathedrale Regina Mundi. Muri rusangi ubutumwa bw'imikangara y'Imana ku isi yose aho bumaze gushika, bisaba yuko n'imiburiburi abana b'imikangara y'Imana bahura rimwe mu kwezi bakagira inkuka ya misa, aho bashobora kwegeranya agafashanyo ko gufasha abandi bana bagowe. Twebwe ngaha muri Cathedrale Regina Mundi twaragiriwe ubuntu, turonka iyo nkuka ya misa kabiri mu kwezi. Ni ukuvuga tugira imisa uwa Mungu umwe mu ya Mungu ibiri. Nkuno munsi ku munsi w'Imana habaye inkuka ya misa y'abana muri chapelle yatunganijwe n'abo bana nyene, nibo basoma ibisomwa, nibo batoza amashikanwa, nibo baririmba. Twebwe rero nkuno munsi habaye imisa y'abana, ku munsi w'Imana uza nta misa y'abana izoba ihari, ariko ku wundi wa Mungu ukurikira hatoca haba inkuka ya misa y'abana. Ariko kandi kugira abo bana ntibahororokegwe mu butumwa bwabo, tubahamagarira yuko twama duhura imisi yose kuwa gatandatu kuva igihe cy'isaha y'icenda gushika igihe cy'isaha 11 do 15h à 17h, tukaronka umwanya wo gutegura indirimbo turimba mu nkuka ya misa no kwiga indirimbo zishasha. Turamaze kuronka umugwi w'abana uvuga yuko udahara, uvuga ko bari fidele bama baza, kandi turiko turaraba iyo umwana umuravye wo mu mikangara y'Imana, inyifato yiwe usanga itandukanye n'iy'abandi bana, kuko mu byo tubigisha turetse kwigisha ijambo ry'Imana, turabigisha n'inyifato nziza ibereye umwana w'umukristo mu buzima bwa misi yose. Intambamyi twibaza ko abana bashobora kuronka nk'abo muri Cathedrale Regina Mundi, nuko kenshi dusanga abana bazanwa n'abavyeyi. Mu gihe rero umuvyeyi atari we atahuye ubwo butumwa, biragora ko umwana yizana. Nico gituma duhimiriza abo bariko baradukurikirana, eka ushobora aho iri jwi rishobora gushika, twohimiriza abavyeyi cane cane bashobore kutuzanira abana bakuriye mu Mana, kugira tubitwararika kuja kw'ishure, tubitwararika mu vyo bafungura n'ivyo bambara, twitwararike n'imitima yabo. Tuzosanga turiko dufasha Burundi bw'ejo, abakristu b'ejo nibo bavamwo n'abihebeye Imana, bakavamwo abapapa n'abamama bafise ubuntu. Murakoze.